Ni byiza turakengurukiye Imana Data wa twese yongeye kudutera iteka ikatushikana hano mu ngoro yayo, kuko uhabwa ikaze canke gutumirirwa mu ngoro y'Imana ukahashika ni ubuntu budasanzwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kumara kandi isase mu ngoro y'Imana biruta imyaka 1000 umuntu yomara ari mu bihimbaro vy'ivyaha ngaho hanze. Yesu ashimwe cyane. Tutarangiriye rero twakire Bibiliya zacu, turabe ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 2 turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3 n'uwa 4. Ndandira bivuga ukuza Mpwemu Yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinga kivuye mu ijuru giturumbuka nk'ubuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja kumwe. Bose buzuzwa Mpwemu Yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko Mpwemu abahaye kuzivuga. Yesu ashimwe cyane. N'aya majambo tugiye kuvugana ko amajambo yerekeye kuzura Mpwemu Yera. Hanyuma rero nk'uko tubisoma hano mu ijambo ry'Imana, kuzura Mpwemu Yera ubwa mbere ni itegeko ry'Imana. Yesu ashimwe. Ni itegeko ry'Imana, niko yaritegekanije kuva kera, kandi ni isezerano. Turabisoma muri Ezekiyeli no muri Yoweli, havuga ko mu minsi y'iherezo Imana izosuka Mpwemu wayo ku bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa, abatama n'abatamakazi. Ni isezerano kuwo ari we wese. Kandi kuzura Mpwemu Yera ni itegeko kugira ngo bigufashe guhagarara udatsindwe n'ubugunge bw'abamugwanizi, kandi kugira ngo ndetse bikorohere gushika mu ijuru neza. Kandi kuzura Mpwemu Yera ni intambuko ku ntambuko. Mpwemu Yera ni urwego Imana yashizeho, urwego ntarengwa umuntu adashobora guca impande ngo ashike mu ijuru.
urumva ni ingazi uwo ari we wese ategerezwa gucako, yaba muto yaba mukuru. Hanyuma rero ejo twarababariye ibintu bishika 8 ariko ni 9 umuntu ategerezwa gucako kugira ngo yuzure mpwemu yera. Ibyo bintu rero bisabwa nawe ko warinze ugira ubuntu ugahamagarwa ukaza muri uyu muzingi kuraba kuriko uragira kuri izo ntambuko, usuzume urabe aho ugeze zikivi, mbere ndacari ku ntango canke ndi hagati, ndacafise igicuga canke ndamaze kuzuza. Yesu adufashe cyane. Ibyo bintu rero nabyo bikaba ari intambuko ya mbere, ni ukumva ijambo ry'Imana kandi ukaryumvira. Ubugira kabiri urizera kw'ibyo iryo jambo ry'Imana rikubwiye ari iby'ukuri, atagihinduka atakivamo na kimwe, ukabyizera uko nyene ati nibyo bizoba byarabaye, bizoshika. Imana idufashe. Ubwa gatatu haca haza kwihana, ariko ahandi twita guheba ibyaha byose, ukavavanura n'ibyaha byose ukabicana imigisha. Inyuma y'ibyo bitatu rero haca haza kubatirizwa mu mazi menshi. Ubwa gatanu haca haza kwakira rero mpwemu yera. Imana idufashe, kuko hariho kwakira, hariho no kuzura, biratandukanye. Umaze kwakira mpwemu yera haca hakurikiraho ingabire. Aho turaba izi ngabire ko zifise, zimwe tuzisoma mu cete Pawulo yandikiye muri Galatiya muri kijya gice ca 5, ariko hari ijambo ry'Imana ritubwira yuko izi ngabire za mpwemu yera ari nyinshi, tutoshobora kuvuga muri uyu mwanya ngo tuziheze, kuko izi nyigisho za mpwemu yera ni inyigisho zagutse cyane. Umuntu naho yomara umwaka ariko aravuga ntiyobora arazimara. Yesu adufashe. Inyuma y'ingabire rero haca haza umubatirizo wa mpwemu yera. Inyuma y'umubatirizo wa mpwemu yera haca haza kubatirizwa mu muriro wa mpwemu yera. Umuntu akaba yuzuye. Imana idufashe. Imana idufashe. Ni ukuvuga rero uyu munsi tugomba rero duse tubandanya, twongereko hajya twasomye twabonye ingene mpwemu yera yaje ku bakristo ba mbere, kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo bari bakoraniye hamwe. Vya bindi navuga, kuba mu ngoro y'Imana akanya isasi biruta imyaka 1000 umuntu yomara hariya twaje tupfa.
kuko hariya twaje tuva ni mu bwami bw'isi, ariko umaze kuza ugashika ku kibanza cy'urusengero ugakororeramo ikirenge cya mbere, uzumenye taha ndakorokeye mu bundi bwami. Yesu ashimwe. Iyo rero umuntu ari ngaha arahungukira byinshi bimufasha mu rugendo rumujana mu ijuru. Twabonye rero nabo bari abakristo ba mbere bari hamwe, hanyuma rero mwemeye basaramanuka, kandi rero bagiriwe ubuntu. Hari usomye neza ukaraba ibi bintu navutse, izi ntambuko basa n'ababironkeye rimwe, barakiriye mwebo, bararonka ingabire, bararonka ibyanga, batako barujujwa. Yesu ashimwe. Nuko yari intango bwari ubwa mbere, ariko twebwe uyu munsi birashika umuntu akabirongera rimwe canke bivana, akaja arabironka intambuko ku yindi. Ubu rero tugomba turabe ikimazi cyo kuzura mpemu yera. Ikimazi kandi turabe n'iki, turabe n'ubuhombe. Mbega n'ubuhombe ki umuntu agira iyo atuzuye mpemu yera. Ijambo ribangutse dusoma mu cete cyandikirwa Abaroma 8:9 havuga ngo iyo umuntu atarimo mpemu wa Kristo cyangwa mpemu w'Imana ntaba kuwiwe. Ni ukuvuga utarimo mpemu wa Kristo ntaho uba muhuriye na Kristo. Nico gituma hajya havuga ngo ntaba ari uwiwe. Uyu muntu akiri wenyine agaragara ntaramuriwe. Nico gituma ukwiye kuza urasoza umukaraba, mbega naramwakiriye, ari muri jewe, aramaze kunyuzura. Hanyuma inyishu ibonetse ukwije bica bisaba kumuca urongerako, kuko mpemu yera navuze ko ari isezerano kuwo ari we wese, kandi atangira ubuntu. Imana ishimwe. Ikigira kabiri ubuhombe n'ubuhe ni uko umuntu akiri wenyine atarakira mpemu yera ngo amwuzure, ntamenye yaja, ntamenye n'iyavuye, byose aravaganiranya, kuko muri we ntagira umwigisha, ntagira umurongozi. Kuko mpemu yera ni umwigisha, ni umurongozi, ni umwibutsa, afise ibikorwa bitari bike acakorera muri twebwe. Icanyuma kigira gatatu ubuhombe bwo kutaba barakiriye ngo wuzure mpemu yera, ni uko uyu muntu adashobora kunesha amageragezwa yose ya Satani. Anesha rimwe ibindi bikamutsinda. Imana idufashe. Imana idufashe. Uti none rero ni ikihe kimazi, ni iyihe nyungu umuntu yunguka amaze kuzura mpemu yera?
dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana 14 kuri 16 handitse gute? Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 kuri 16 handitse ngo nimwankunda 14 kuri 15 abaduhera nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje nanjye ndosaba data nawe azoba wundi mwiza ngo azabane nawe ibihe bidashira niwe mbere w'ukuri uw'ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Imana ishimwe. Ngiki kimazi ca mbere co kuba warakiriye Mpwemu Yera akakuzura. Hano havuze ngo aguma muri wewe, ngo azaragukingira kuneshwa na kabiri imbere y'umuriro. N'ubuntu abururungano twagiriwe, aguma muri wewe, niko dusoma, akabana nawe iminsi yose. Tugarutse tukaraba mw'isezerano rya kera, bariya bakristo batwitangiye mbere, Mpwemu Yera yajeho kuko Mpwemu Yera ni Imana kandi yamye akorana n'abantu. Ariko bariya bambereho, iyo hari ikintu Mpwemu Yera agombye gukoresha umuntu canke kumutuma, yaramanuka avuye mw'ijuru akaza akamushungwe akurukira muri uyu muntu. Uyu muntu rero agacakora ibikorwa Mpwemu Yera amutegetse canke akavuga ibyo amubariye kuvuga. Uwo muntu akavuga ahejeje, Mpwemu Yera yaca yisubirira mw'ijuru. Imana idufashe, Imana idufashe. Ariko twebwe hano dusomerwa iki? Azobana nawe kandi azoba muri mwebwe. Iyi niyo umwanya ku mwanya mugumane, kuko Satani atugerageza atugwanya amasaha 28 kuri 28. Ico gihe rero iyo umaze kubuzura Mpwemu Yera, urumva muba muri kumwe umwanya wose. Satani yoshoboka akaza asanga muri kumwe na Mpwemu Yera, agaca agukingira. Imana ishimwe. Ico kikaba kimwe. Ikigize kabiri, Matayo 18:16 hatubarira yuko ikimazi ca Mpwemu Yera muri jewe canke muri wewe aragukomeza. Amageragezwa naho yoza angana gute, angana n'urusengero canke amageragezwa akaza kuye muri Afurika yose akagutoranirako, nukuvuga wuzuye Mpwemu Yera, ayo mageragezwa azokuzungagiza. Murabona kujya kw'ikigazi, ikigazi nico nabonye kirinda umuyaga. Hari igihe umuyaga ukabona kiragenda, noneho kirakomeza. Umuyaga uhinduka tubona kirabyutse. Imana ishimwe.
kuko hano kuri Matayo havuga ngo amarembo y'ikuzimu naho yokumuka wuzuye impemu yera ndasaba kugira Imana ishimwe naho uzi bimeze gute ari muri wewe akuzuye aragukomeza. Abaroma 8:14 kugeza 16 naho havuga ngo impemu yera muri wewe akuhindura umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Mbere ngo akagutakisha akakukugisha ngo aba bisobanurwa data. Hari n'abahora babivuga nabi bakavuga ngo ni aba data. Oya, ni aba risobanurwa ngo data. Mbere rero yera muri wewe akuhindura umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Dusome mu gice cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 12 ku murongo wa 13. Igice cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 12 umurongo wa 13 havuga ngo kuko muri mwe umwe twese ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe, naho muba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho muba Abagurano cyangwa Abidegembya, kandi twese twareshejwe mwe umwe. Iri jambo rigomba kuvuga iki? Mwe yera muri wewe akuhindura umwe n'aba n'abariya. Yesu adufashe. Imana ishimwe. Akuhindura umwe n'aba n'abariya. Aha havuze ngo naho muba Abayuda cyangwa Abaki, abera cyangwa abirabura, aduhindura umwe, akaguhindura umwe nabo. Umuntu yuzuye impemu yera ntaba akigira amageragezwa ngo amutsinde yo kugenda araraba abantu mu maso uko basa. Imana idufashe. Imana idufashe. Impemu yera ni mwiza, ni uwo kwifuzwa, ni uwo kwakirwa, ni uwo kuronderwa, kuko ari isezerano. Umuntu yuzuye impemu yera ntaba akigenda mu mutima mubi kuri aba n'abariya. Ibyo aba yarabirenganye. Yesu agufashe. Abanyefeso 1:13 kugeza 14 havuga ngo mwebwe muri twebwe cyane muri jewe cyane muri wewe ni ikimenyetso, ni ikidodo, ni kashe yuko urobanuwe. Imana ikugomwe ukuwe mu bisi ushitwe iruhande mu bazemererwa kwinjira igihugu cyo mu ijuru.
Yesu adufashe cyane. Urarobanuwe n'ikimenyetso kurobanuwe, kutoranijwe, kushijwe iruhande mu mugwi nguze ko bazogira bazemererwa kuja mw'ijuru. Tumenya ati nibyo ndarobanuwe. Hari aho muraza yaga n'abantu ababaza ati mbere uzoja mw'ijuru ngo ntavyuzi. Yesu adufashe ntavyuzi ngwe none bizi ngo bizi Imana. Mugabe iryo jambo n'ikinyurane n'ijambo nyene dusoma hano, kuko Bibiliya ivuga ngo bari mwebwe mwisuzuma kuko umuntu wese ariyizi uko ameze. Turiko turajana harazi ariko kandi mugabo mu rundi ruhande uwo muntu twogaruka umuntu akamutahura. Erega hari aho abavuze ukuri siko none, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga mu mitima iyo itadutsindisha tugira gute? Turashirika. Rumva rero birashobora gushika akumva yuko mu mutima bitamwemerera atabyizigiro ko atozayo, kumbure bivanye n'uko uko ameze akadasanga mu kinyurane n'ijambo ry'Imana rigusaba hano. Urumva mwebwira ikimazi ciwe co kumwuzura cotumurondera kuzura mwebwira nuko amaze gushika muri we akakuzura ari ikimenyetso gituma ugira ivyizigiro ugashikama ukavuga ati ndumva ko nzojayo ntakibuza nanjye. Murondere rero kuko n'isezerano ry'abazohamagarwa bose. Ahandi ku murongo wa 14 haravuga ko Mpwemu Yera ari ingwate. Ni ingwate muri wewe, ni ingwate. Ingwate ni iki? Ingwate ni ikintu umuntu aguhaye mu gishingo c'icakwemereye mu gihe kitaraboneka. Babigira mu minsi irenganye, ubu sinzi ko bakigira, kuko hari n'ibyo Bibiliya bikatubwira ngo mu minsi y'iherezo urukundo rwa benshi ruzotimba. Yesu adufashe. Ariko kare mu minsi irenganye abantu baragabirana, umuntu akemerera uwundi inka akamubarira ati iyi nka yanje ifise amezi, iyo izovyara nzoyikugarira. Uwundi ugenda urakoze mugabo agaca ashiraho irindi jambo, none ikinyemeza kuzongarira utazompenda ni igiki? Agaca muharera ingwate. Yesu adufashe. Ingwate gute? Yacaraba umudatunze, namba ari ishuri, namba ari imfizi, agaca amubwira ati uratwara iyi ugende ibiraguha amase. Yesu adufashe. Iyi rero yabyara yanyuma igacuruka ikagera mu bigero, ndoza bayiguha nawe usubije iyi nabagahirana ndakukwatiriza.
iyi niyo ngwate rero, ijambo ry'ingwate. Mpemu yera rero, ubonye amaze kugushikamo, Imana iraguhaye ingwate, irakwemereye. Mbega Imana yaratwemereye? Yatwemereye iki? Ibintu bibiri: ijuru n'ubugingo budashira. Tutarabishikira rero, utarabishikira, ikirira guha ingwate, kuko havuga ni ingwate y'umwandu tuzohabwa. Imana ishimwe. Ntiwicara utagira ingwate. Raba neza usuzume kuko uriyizi. Kumwe wa muntu yamara ati je sinzi ko noja mw'ijuru, erega yari yiyizi, aba yiyizi. Umutima wawe uwo nyene urakubwira ukakwemeza ati nivyo cane, arakabuze. Hanyuma ikindi tugomba rero turabe, wombaza ati none uyu mpemu yera, mpemu w'ukuri, uwo ugomba kumwakira wewe, mwakira gute? Murambaza iki? Reka tubaze Bibiliya, ijambo ry'Imana kuri ico kibazo. Dusome n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yohana 14 ujya murongo wa 14, havuze ngo niwe mpemu w'ukuri. Aha iri jambo rivuga ngo mpemu w'ukuri, muribuka ko bari ngahe n'ababariye yuko hari iyindi mpemu, hari iyindi mpemu. Dusoma hariya muri kiriya cete ca kabiri Pawulo yandikiye Abikorino 11, havuga ngo iyo mwakiriye iyindi mpemu mutakiriye, hariho iyindi umuntu ataravye neza ashobora kwakira kandi akayigendana akayikorerako, we akabona ngo ari mu murongo, mugabo yarahushije. Imana idufashe. Aribo babandi dusoma hariya muri Matayo mu gice c'indwi, Yesu yavuze ngo kuri wa munsi azobabwira ngo ntaho nigeze mbamenye, kandi bariko barashima intahe, erega wigishirije iwacu. Ntitwasiba mu rusengero kumva ijambo ry'Imana, ariko bazobabwira ati sinigeze mbamenye, kuko bijya naho babikora ntiwari mu mpemu yanje. Hariya twumvise ngo udafise mpemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Erega hari abazihakana, abataraje neza ngo basuzume, hari abazisanga baciye iruhande. Arico gituma iri jambo ryaje hano uyu munsi, kugira ngo rigutegure neza, rikwibutse nawe wisuzume, wiyumvire neza, urabe ati mbega nyene koko iyi mpemu iva ku Mana niyo inkoresha, uwu mpemu w'ukuri niwe ankoresha, canke niyo yindi. Hano havuze ngo niwe mpemu w'ukuri, uwabe
uyu mpwemu yasezeranywe, uyu mpwemu turiko tuvuga, ab'isi ntibashobora kumwakira. Ab'isi ni ukuvuga iki? Ni umuntu adakijijwe, n'abantu badakijijwe, abadakijijwe. Gukizwa n'iki? Ni uguhinduka mushasha. We ntiwumva ko hariho gukira, gukizwa. Wakijijwe iki? Indwara yitwa amanyama, nibyo cyageze. Indwara yitwa bwibone, indwara yitwa musuma, indwara yitwa busambanyi. Narakijijwe. Turi kumwe? Ntushobora kuvuga ko wakize ataco werekana wakize nyene. Mucete Pawulo yandikiye Filipi avuga ngo ivyahora bibera inyungu ndavyiyumvira ko ari ishano, ubuhungu. Imana idufashe. Umuntu nawe nyine aramenya ko yakijijwe, kandi n'ab'isi bakabimenya. Turiko turajana. Jewe ubu iyo ntembereye ahantu navukiye nakuriye, hari aho tubana n'abantu twakuranye, twagukanye, twahora dusangira ibyaha, bakanda bagaca bampamagara. Hariho izina narukanye nitwa Yoshafati, mugabo bagaca barihindura bakanyita Yeko, baca baraba Yeko ndisabwe ngo aho ni wewe. Turiko turajana. Akuye kuki kumbazo? Hari uko yaranzi muri ab'isi yahera. Ngaca ndamubwira ati niwe mugabo narahindutse, narakijijwe. Yesu asifiwe. Kuko ibyahora bibera inyungu byari byose waruzi, narakijijwe. Rumba rero tubikuye kuri iri jambo rivuga ngo mpwemu w'Imana ava ku Mana, mpwemu w'ukuri. Ab'isi ntibashobora kumwakira. Dutere tuje imbere bigomba kutubwira iki? Kugira ngo wakire mpwemu yera kuwuzure, aritegurirwa. Aragira gute? Aritegurirwa yera kugira ngo akwinjiremo, akuzure. Ndapfa kuza, aritegurirwa. Ubanza ukamwitegurira. Mu cete cya kabiri Pawulo yandikira Abikorinto, ndabe ko ari cya kabiri, nibyo mu cete cya kabiri Pawulo yandikira Abikorinto 3:18 hariho ijambo ritwereka igituma mpwemu yera akwiye kwitegurirwa ngo akuzure.
mubona havuga wiki havuga ngo tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana n'igiciro ryiza ku mwami turahinduka tugashushanywa n'iyo shusho tukava mu bwiza tukaja mu bundi nk'abahindurwa nande ari wewe umwami wera niki n'umwami kandi umwami mwiza umwami agaba Imana ishimwe muri iki gice nyine cya mbere cyangwa Korinto 12 haratubarira ingene uyu mwami mpemu yera agaba cyangabire mwumva muri bimwe navuga umuntu ategerezwa guca ngo yuzure mpemu yera tijyangabire uyu mpemu niwe azigaba niwe yahawe iki gikorwa mu nteguro Imana yateguye mu byo yategekanije iki gikorwa yagihaye mpemu yera Imana idufashe ariko kandi ntimwibagire ko mpemu yera n'Imana imwe muki mu butatu ni ukuvuga ni nk'uko umuntu afise ibice bitatu umutwe n'umutumba n'amaguru ejo twumvise rero ngo Imana n'umutwe Yesu n'umutumba mpemu yera n'amaguru niba azodushikana mu ijuru nk'uko amaguru ariya gushikana hariya na hariya kuri iriya misozi aragaba rero ni uwo kwifuzwa siko none ariya mbere muri icyo gice havuga ngo iyo atugabira agabira umwe wese uko agomba wewe ntiwitorera oya ingabire cyangwa mwera uze witorera uzoba wihenze ntizihabwa erega hari n'abatsiye bakigana turiko turajana uyabonye pasitori ngo apfukuko nanjye nagashagomba kuvuga nkani turi kumwe oya arimo umurongo uvuga ngo mpemu yera agabira umuntu uko siwe ugombye uko mpemu yera agombye niwe abona ati ndakuravye uyu ndamuravye uko ari uko ameze uko angana agaca kuha ingabire n'igikorwa mu kwiranye Imana idufashe kujya ku muvyeyi mu bana atanu batandatu utumye kuvoma bakurikirane bose kubaha ikidumu mucita ikidumu ibido basi byose bigwana oya ntubahiriga uhibido hari uwuha agasenge nibyo cyagizemo hari uwuhiba kure hari uwuha akagemere kamwe k'icupa rimwe nibyo cyagizemo mbere ayavomeye uyu umutwe kuko ijosi ritaragira hari n'aho agendera gusesekana ngo ahere bakiri mu nzira akarira bakamwongerereza Yesu adufashe mugabo nawe nyine hari ukuntu bagize niko tumeze Imana idufashe aguha akurikije uko uri kuko aratuzi aratugenzura arakunze uva hasi arakunze itabu arakunze
ntasonde wiheze. Oya, mwari mushobora kumubesha ntabimenye, sibyo none? Pasiporo kamubesha ntabimenye, ariko mwebwe umwanya nuko ari muto twomuvuga ko byinshi. Aha ijambo ry'Imana havuga ngo amenyera kure ibyiyumviro byacu. Imana idufashe. N'ijambo ritaraja mu kanwa utararivuga aba yarimenye. Erega handi haragomba kutubwira yuko mwebwe n'inderetsi iri muri wewe. Turiko turajana guciyumvira ibintu aba yabitoye. Turabona uburorero bwinshi hano muri Bibiliya bw'abantu bagombye kunyenyeza. Dawidi yavuze ngo nokwibwira ati gira nakira amababa nguruke ngumbire ku mpera y'ikiyaga ngwebweraniyane. Ati nokwibwira ngo nimbe zikuzimu nihisheyo ngwebweraniyane. Nokwibwira ati nipfuke umwiza ijoro kwa mwebwera umurango no mw'ijoro nico kimwe. Ndawushobora kunyegera mwebwera, nico gituma niyakugabira aguha akurikije gute ukuri. Imana idufashe, Imana idufashe. Hariho abahora basenga bagahindura amasengesho kinone kamana. None jeweho nasabiye ko atacuvuga ko atacuborera. Urabanza urabe uko uri aritegurirwa ntapfa kubuza. Urazi twumvise ngo umwami ntapfa ahahagaze, nibyo cyageze. Ntapfa aho yicaye, nibyo cyageze. Ntapfa ibyariye. Turi kumwe nuko nyene umwami ni kabeza. Yesu adufashe. Duciye kuri bya bintu twayumva, ubaje kumva ijambo ry'Imana ukaryumvira ukizera ukihana. Hanyuma rero hariho n'ikindi kintu araba ibikorwa. Matayo kuri 24 niho habinde kuri 24 niho havuga kumva no gukora. Ibintu biri mu bintu biranga umuntu yuzuye mwemwera. Hanyuma mu kumwitegurira kandi maze guca kuri ibyo ngazi bisaba inyota rero. Ukumva ko iki kintu gikunze ugikumbuye ukinyoterewe kikuraje ishinga kikagutuma no gusenga ubudahumeka, kikagutuma kwiyeza ubudahumeka, kugira ngo ntihagire akantu k'akarohe kohava kazibira kakuboneka ko kohava kazibira ngwebwera kwaza. Ni ukuvuga mu rundi ruhande we abari impande araza arakwibutsa, akaza arakwibutsa ati niki waragihevye ariko nturatura, niki waragikoze ariko nturatura. Ni ukuvuga aza arakwigisha ari impande akira
uko rero utosora hariya havuze ngo ni kuhinduka tuva mu bwiza tukaja mu bundi. Uko ushishikara kwiyeza niko ugira intambuko, niko wegereza kugeza ugize gute wuzuye ntamukagira inyota. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:3 Yesu yavuze ngo abafise inzara n'inyota nimuze munywe amazi y'ubugingo kuki kubuntu. Kandi hepfo acavuga ngo ivyo yabivuze kuri mpwemu yera kuko mpwemu yera atari bwatanu. Aca arabanda aravuga ati abafise inzara n'abafise inyota mpwemu yera ntapfa kuza, niwamufata ibisanzwe nabazo gufata ibisanzwe, niwamugirira inyota nawe azokwegera. Hariya twahereye twasomye ngo Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera ijambo ryanje, maze kubona ko mwitondeye ijambo ryanje nanjye nzoca nsaba Data nawe abahite umwiza. Ijya n'ibikorwa bya mpwemu yera, kuko mpwemu yera mu rundi ruhande yaje kunonosora ibyo Yesu yasigaje. Ajya Yesu ntiyamaze byose, noneho bakorera ku rutonde. We hari yari afise, urabona navuze ngo bigereranywa n'umuntu, murabona umutwe ufise ibikorwa byawo, umutungo ukagira ibikorwa byawo, n'amaguru akagira ibikorwa byawo. Nta kindira ku kindi, Imana imufashe, nta kindira ku kindi. Yesu nawe yategerezwa gukorera ku rutonde akavuga ati byiza nuko ngenda mwemwe n'abatazi. Bisaba rero kumugirira inyota, ukumva ko ugomba kumwakira, ukumva ko akwiye kukuzura, kuko ni itegeko, ni isezerano. Kandi twumvise ngo ni urwego ntarengwa, nta handi, nta yindi nzira iriho. Uwoca impande ni ba bandi azokanguka yisanga atarimo, abwirwa ngo sinigeze nkumenya. Dusozereye kuri iri jambo rivugwa ngo none umuntu amenya ate ko yakiriye mpwemu yera? Wewe mufasha wacu duhumuriza utuyo urutwenga umahanga tuzi wacu abarushuwa komeze isijwi ryawe uri Imana wuzuye imbabazi, uri Imana uraharira. Turagushimiye ko ishengero ryawe warigiriye neza kuri uyu munsi kubana imbere y'inyoga zawe. None rero turamaze kugaburirwa ijambo ry'Imana ritwigisha ubushobozi bwa mpwemu umuntu yo kuzura mpwemu yera. Mwami Yesu, mpwemu yera ashikira ahantu hejejwe, ashikira ahantu hatunganijwe, ashikira mu mutima utagiramo umugayo n'agasere.
nico gituma bifuza kuzura mpwemu yera babonye ko bobanza kwezwa. Abifuza gukomora ubushobozi batakaje babonye ko bobanza gusaba amaraso ya Yesu. Nubagirire imbabazi ubaharire utabaharuriye intege nke bariko batura bigaragaza imbere y'inyonga zawe, intege nke zose zikurweho nayo maraso ya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko ari usesa imitima ukayigera ku munzane. Hari ibyaha vy'inyegeza mu muntu, umuntu akorokeramwo ntamenye ko yakoze ibikubabaza. Turabasengeye ngo ivyo ubasuzuma mu vyose hari ibwira umutima yawe wibagire kubabazi kugira ngo bana aka kanya kababera akanya ko kwemerwa n'Imana no gusubizwa mu zindi ngome zisha zibabashisha kunesha cane akameremere. Urakoze kubahariye, ndabasabiye imbabazi